ibintu bitatu vyotuma udacika intege. Icambere, kura amaso ku bantu wizigira Imana. Nkuko Bibiliya ivuga ngo dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kwacu. Ni intango kandi ni iherezo. Naho waba baraguhebuje ntucike intege. Imana ni ifise ijambo rya nyuma ku bugingo bwawe. Ni alfa kandi ni omega. Sindakuremye mw'urwanko ngo wankane n'abantu, ariko kura amaso ku bantu kubashiramwe ivyizigi. Biranditse muri Yeremiya 17:5. Waravumwe umuntu yizigira umwana w'umuntu, ngo inkomezi ziwe agaca zifata zose n'umubiri wiwe, ngo byose akabishira ku mutima wiwe, akaca avana umutima kuhoraho. Urumva kaga kahari? Nuko iyo wizigiye abantu uca umutima uvana ku Mana, ntubucizera Imana ukizigira abantu. Kandi twese turi abantu, ariko Imana ishaka kutwegeranya hamwe ngo tuvaneko twizigira Imana yonyene. Benshi baracika intege kubera iki? Ko bizigiye abantu. Ivyizigiro vyawe ubishire ku Mana, kuko niho hari ugutabagwa kwawe. Shaka ufise mwene wanyu ameze gute, Imana itakwibutse ntazokwibuka. Nico gituma ndiko ndakubwira ngo wizigire Imana. Yesu yabwiye abigishwa biye ngo mwizere Imana nanje munyizere. Mwira kwa data hari amazu menshi y'abatari mba ndababwiye. Yesu ntashobora kubesha. Icakabiri, uzuza ubuzima bwawe mu masengesho. Ntusenge gusa ariko wizere. Gusenga kuri kwinshi. Nico gituma Yesu yabitandukanije. Ahuye n'umusamariya kazi nawe ariko arigira umuyuwayi kwa senga. Yesu aciramubwira ngo igihe kiza kandi kirashitse we. Abasenga data umusenga mu mpemu no mukuri. Kw'Imana hanini ntiyishura amasengesho, irishura kwizera. Nico gituma mu vyanditswe byinshi genda urasoma bivuga abantu bizeye. Yakobo avuga ngo umugororotsi niyasenga hanyuma kizera bizokoreka. We yaciye aduhebuza kusenza utizeye uri nk'igiti kiri mu ruzi, no kuvuga ngo uhitanwa n'umuyaga ujana hirya no hino, ngo ntiwitege n'inyinshi iva ku Mana. Abaheburayo 11:6 bivuga ngo utizeye ntushobora guhimbara Imana. Kuki batavuze ngo utisonzesheje ntushobora guhimbara Imana. Ni vyiza gusenga, ni vyiza kwisonzera, ariko utegerezwa kwizera iyo Mana kwiriho ngo igaha impera abayirondera. Gusenga gufatanije no kwizera ngo kuzokiza umugwayi. Ege iyo Mana dusenga uko yizera ni kwiza kukubera. Wizeye ko ishobora irashobora, wizeye ko idashobora wisize mu ntege nke ntacuza kuhanoba, ariko byose biri mu kiganza cyawe. Kubera iki? Mu gukizwa cyangwa mu kwakira agakiza bitadusaba gusenga, ahubwo bidusaba kwizera. Bivuga ngo nkwakira Yesu uze mu mutima wanje, ndakwizeye umbere umwami n'umukiza. Kubera ko umurongo mukuru wo muri Bibiliya ariyo Yohana 3:16 avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo, ngo umwizera atari usenga atari ukorera Imana ukuntu, ariko ngo ni wamwizera. Yohana 6:28. Igikorwa cy'Imana ngiki no kwizera uw'Imana yatumye. Cya gatatu, uzuza ubuzima bwawe ijambo ry'Imana. Hamwe n'ijambo byose birashoboka, kuko Imana ivuze ibivuze, ivyivuze byose biraba. Abakolosayi 3:16 haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose. Ufise ijambo riri muri wewe rikwiriye, ntuzirigura cika intege, ntuzirigura hahamuka ngo byabaye uku bavuze uku byaragiye byaragarutse. Ukeneye ijambo rivuye ku Mana, kandi nta jambo riva ku Mana ribura ububasha.